Ndabaramukije amahoro y'Imana abakunzi ba Agos TV kaze mu gano cy'imyuga n'anyamyuga n'abatunzi muri rusangi mu gihugu cy'u Burundi. Audrey Deborah nije turi kumwe ariko nkuko mubizi sinkunda kwandi jenyene. Uno munsi ndi kumwe n'umushitsi murabona yuko uno munsi tutagiye ku kivi ariko turi kumwe n'umushitsi aza kutwidondora tuganire ku mwuga wiwe. Reka tumwakire atwidondore atuganirize itari bike kaze. Mego murakoze cyane. Boje nkuko mubivuze nohera kwizina giwanje nitwa Niyonkuru Emery nkaba ndumu jeune entrepreneur mu ntara Gitega naho ni ntari mu gihugu cy'u Burundi bisigura ko ndumu jeune entrepreneur mu gihugu cy'u Burundi. Yego nkaba nsanzwe nkora ibintu byinshi bitandukanye mu gico nshira imbere nkora ingwa zo kwandika ku kibaho akoresha mu mashure guhera kuri mato gushika kwisumbuye na kaminuza zirimo. Ego Emery batubariye yuko ukora ingwa mbega ivyo ukora ingwa bitanguye ryari ni iki cagutumye kubitangura byakuje mu gute mu bisanzwe muri utangwe gukora ingwa. Okay, murakoze cyane. Je ikimviro cyo kubwira ngo ntangure gukora ingwa cyatanguye kera. Ndibuka ko nabitanguye nkeza Humanité hari muri 2014 mugabo nagira maese hari ibintu boje mvukantu bita mu ngwa. Biza gucabwo. Rero kubera mvuka mu ingwa donc hari ibintu ku gatumba hari yanye twe mu gusiga nkizo bakoresha ivyo bita ingwa bon ni category bita amashwagara. Rero gusa tukavuga ati ingwa kwandika gutya ngira ibije bintu toshobora kwifabrikamo ikintu candika dugatora ingwa. Ibi byo bintu byarakoreshejwe kandi keshi cyane mugabo yaramayesheke gusa nibyabaye byo mwako ikimvira cyaje amaze kuza umuntu acabandanya kuko icyabitumye twabona ingwa zose ziri ngaha mu Burundi made in China, Kenya, Uganda na India. Rero bisigura ko ikibazo mu Burundi dashobora kwikorera ingwa karaba nk'indege zikura amakargo ubwato basanga ari kibazo bakavuga ati ibintu vraiment biratuma ingwa swat zirazimbye nazo bazizimbutse twe turahoma yo tuzikorera tuba natwe duhejeje kwikreera donc kwiremera akazi bigatuma mu kibano cyo imiryango n'u Burundi n'ugwaruka bakaronka ikintu bakora kuko ntubyikorera we urumwe. Rero inyuma gatoye 2014 yaramaese ara kogwa inshuro nyinshi biranga mugabo ikintu cyose cyamakigira umuntu aguherekeza. Bo nari mfise rero umuntu anyakompanya yize physique technology aza kugira ngo ari ibintu by'amamelange kugira ngo kigira ngo ikintu cume bigenda gute kuko bihitangura ari ubuyi sufa membuyi hanyuma bikaza kuba concentré bikaba solide urumva ko hakora amaformule atari make. Rero umuntu yaramperekeje no mwita nk'umucoach encadreur wiwanje gushika n'uyu munsi 2007 rero twashora gutanga kubona umengo twayitoye muga naho nyine ntibyabaye byo ntiyabaye ingwa y'ukuri ugingwa yasa nk'iyukuri yagawe ikaja habona ya hari 2019 mu mwaka weze ntiyakunzwe kubera ko none byagenze uko nyine yari yavuye mu nguvu ziwanje je narayikunze bane naho ngeze ndumva nishimye cyane mugabo ku isoko iraje ku isoko bakibona bakayishima mugabo haro effet donc ari kuntu yagende irahinduka kwimara imisi bivanye na matière nakoresheje na melange kuntu nayikoze nukura bwa buhinga nukura ya experience irakonana twamavuga ngo de project experience de des ego none yuko warose uguhekeza wamaze kubitangura waravuze ko wakoresha ibintu byo kugerageza kandi ikintu cyose turazi ko gisaba umutahe mbega kugira ngo ukore ivyo byo kugerageza umutahe wavuye nta mutahe munini byagusavye uburyo bwo gutangura wabukuye he? Bo je umutahe munini yavyasavye wari umutwe ubu no umutahe wambereye munini ya cyane sino yikura ko ikintu ugasanga kiri motiva ku bantu umva ko no musere handi hantu ugeze uno munsi uri kuraraba mbega aho ivyo ukora ni entreprise cyangwa ukora ku giti cya urumwe? Igiti cyanje ndumwe no kuvuga gute igiti cyane ukora uri wenyene cyangwa ufise abakozi abo mukorana? Okay naho no bandumwe ndashobora kugira une entreprise une personnelle entreprise y'umuntu umwe irabaho mais ni société de personnes à responsabilité limitée oui irahari yitwa Tericom Terimbere Community mu majambo yose.
bo niko yitwa rumba bisigura ko ntariyo ndije nyene umuti umwe ntiwigira inama niko bivuga kandi bugira igiri bugira babiri she kuyundi ndaza kubandanya hari mugira gatatu bisigura ko ntari umwe turava kuri babiri kuduga nkuko société de personnes à responsabilité limitée ibi amategeko yayigenga yego niho tuja dufashanya imizo nguvu zike n'ugwaruka nkanje mugabo cimbiro gifitaho kiva nabashobora kuvuga ati twe turemera kukwa kompanya turuhire hamwe hama turabashomeri ibyo dushobora tuzobikora ko nako naberekana nuko ngo ntaberetse ngaha Anitericom utu tubuate turatwikorera ni recyclage nuwabona ibikatu bimwe bitari cyo cyumwereza imari wanje yego nawe iwawe nta mwavu baho oya nta mwavu baho mugabo rero bivahe muri bwa buryo buke kubera ko nako capitale ya mbere ni mu mutwe none mukora muri bangahe ubu muri kumwe muri bangahe uko mukorana muri Telecom ko dukora tungana turi benshi ni nk'abakozi abakozi nk'abatemple hariho batatu bakora kuva kwa mbere meme na samedi kwera kwitanga bakora kandi abashimira cyane kuko bakoresha kwitanga kuko kandi twakoranye kuva kera baronka nyene yagasabune bisanzwe mugabo sibesho bishobora mugana bahamenye ubumenyi bukomeye kujyo bidakunda ko badaguma biruka ngo baje kurondera akazi baraba stable bisigura ko iyo umuntu yihanganye hari ibintu byinshi ashobora ku beneficia excitant abandi aho batewe byageze gute nuko biri bariho batambire batatu barakora n'ubu bari ku kivi bariko barakora akabaho rero nabandi dusanzwe dukorana twese hamwe entreprise irimo abantu bashika 10 bashika 10 ko tusanzwe tumenyereye izingwa zo muri Telecom ni ke kintu ubona zisubije izindi hariho ahubwo atari itandukaniro kumbura hari abandi bantu bashobora kuba bakora nk'ingwa mu Burundi nabo nyene bakiri mu kugerageza canke bakagerageza izingwa zawe ni giki cotuma abarundi bazigura gushika aho bohe bazazindi bavuga ati wamye ubona bazikura mu Bushinwa bazikura handi ni giki cotuma baza muri Telecom kugura izingwa zawe izingwa mu ncamake nabo barize warize kandi aziko wandikishije ingwa baratuna misho izingwa ningwa novuga yuko jewe ku ruhande rw'iwanje nishimiye cyane kuko ndazi yo zavuye no kungene cyena je navuye iyo donc iyo source yazo donc byahiriye ahantu habi cyane kandi hasaba kwihangana biteye ubwoba bumva ko ndabyigwa aho uko imeze ndashobora kwizikompara mu mabarenza kuvuga kuziva hanze je mbona mengo ziririse cyane kandi zirakomeye ndimo ntizivungagurika mu cyamake zirakomeye kandi zandika neza cyane kandi zifise amaposiere menshi arenze abazogira commentaire mu minota ya mbere 20 kiganiro kigiye ku rubuga bazoce bandika entreprise zishika ahantu hashika nka 15 kuko ndaze hariho hako bakora ingwa mu Burundi acavuga entreprise yacanyereka na logo yabo kuko ivyo mu kinyegero no bagenda muri api bandikisha amabaje bakore bazocombera muri 20 agashimwe nzogatanga 20 minutes za mbere bacambira entreprise zishika nka 15 zikora ingwa kandi zirahari kandi zizwe nabona zikwaza ari utotora nimwe muga ziriho ngwa nziza cyane kandi uri kuraziraba je mbona atatandukaniro rihari na zimwe duhora tubona ziva hanze ni ngwa nziza kandi kumbure zirandika neza mugabo rero nuko Imana idukunda n'abarundi na urumva ko yakuzigamye urari ingwa cyobaye ego cyane watubariye yuko watanga gukora mu 2009 niho wabonye neza ingwa nziza isohotse kuri Telecom mbega gushika uno munsi aho tugeze ku ino tariki ni yihe ntambwe ubona Telecom imaze kugerako intambwe imaze kugera ko cyambere nuko mu bakozi harabiyongereyemo iyo ni intambwe nuko ibiri amezire kuba tube duke iratuba dogira bahemba icya kabiri intambwe novuga nuko ifise turaproduza ingwa zitarizike ni gato mugabo vraiment byigwije ko inshuro 8
kuzahahora. Umunsi murashobora gukora ingwa ibihumbi Birashoboka birashoboka ko bice bivana naho twani tuzishira ikibanza ko cyatuba limite n'ikibanza sino production yacu siyo si tuma tuba limite no kibanza bwa buryo ya mitaye niyo ibituma sino jida 5 minutes 800 pièces sashobora zabonetse entreprise ikomeye yo dans 5 minutes ishobora kuba no yakobe bigenda kose ni 6 minutes après 6 minutes. None mbega nta muza munazisohora gute zisohoka gute mu rondera amasoko canke baza kugira amakomande amashure iki zisohoka gute ingwa zanyu? Nawe nagumana mbega ko duma dutangure kwiga gukora ingwa ziva mu mashini amazina ukungene zigurishwa niko gusohoka ko ravuga ingwa kugeza isaha simbesha nzirarenga igisaga umugwa mukuru wa politique au centre ville amashure niyo azigura kwisoko nta nimwe ntayiraja mugabo ku mashuri yakora zikoresha naranefasi bazikoresheje ego barazikoresheje ndabona ameliore aho noshora kugira ngo nduze karite kura zitari zimeze neza meme ni machine nakoresha siyo ndiko nakoresha ubu nyene umwaka mwiyindi nane zikorera ntitango mwiyindi heze baraziguze nizo beko rakoresha no munsi bakandi bako barampa amatemonyage kuntu zimeze rumva izo ko akoresha no munsi ntizisa nizarane passe abaza gukurikirana ikigana bakanyumva bitabore neza izino munsi ntizisa nizarane passe rero novuga ko amashuri yari igitegane akarazigura. Ni igiki ubona cyo bakibuze kugira ngo ayandi mashuri mu zindi ntara ashobora kuzigura? Ikintu kibuze jewe novuga ko uburyo umutaho uburyo karton ibimwe amabwata ngara karton ubunye fise zibiri harimo kandi boîte nijamo 20 boîte boîte nayo bimo ingwa 50 pièces ingwa 150 nukuvuga ushatse kugura ka boîte muramuha n'ushatse kugura karton muramuha boîte imwe jewe vraiment boîte imwe no nta boîte imwe dutanga to nito bagrossiste no ni murendize winje mu ruganda nibaza muri Braludi nta cupa rimwe badandaza muri sosumo nta kilo kimwe cy'isukari badandaza bo tweshe duha aho tuvyoro kwira bitorohera dutanga carton soit de 20 boîtes ou bien de 40 boîtes. Nukuvuga umuntu ashatse gukora urudandazwa rw'ingwa ashaka kuza kurangura iwanyu cyane gose ego hanyuma wavuze yuko hariho aho mudashobora gushika mbega ni giki wosaba abo byerekeye kugira ngo Tericom ishobore gukora ku buryo ifurnisa uburundi bwose donc nuvuga iha abantu bo igihugu cyose ihingwa igihugu cyose amashure yose ndetse bigenze na neza ikajana no hanze ni giki wosaba? Bo genda bisaba abarundi bose bashoboye bo byose nshaka kubitangira rimwe mugana nagomba vuge ko hari abarundi bujye bafise uburyo ukwiye mugare kampere kuri leta kuko niyo byose bizagushobokerako gico nsabe cyambere nuko boreka twebwe tuko tuyihangira imirimo ico kintu kikaba tucikorera ngaha mu gihugu bo dufasha kazana abahinga bakevara ko bati eske moshora gukora ibingana gute kugira ngo igihugu kibe satisfait n'ivyo mukora dufate je mvugira ku ngwa gusa babonye ko tubishobora bagaca bareka ko ibiva hanze byinjira mu gihugu kugira tuganye marché leta iraziraza kwitara umuntu bamwe bane batabitahura jewe nkoze ruganda rukatera imbere bavuga ko ari cyenza gutera imbere no ni gihugu kiza gutera imbere. Ni ke kintu hanura ugwaruka ruri muhira rugoba gwaraheje amashure canke goba gwayashiriye hagati atashobora kurakora nurundi gwa ruri ku kivi mugabo rutariko rurashiramo ingufu ni giki wabahanura kurangiza? Ego bo gusa cyo nta nurundi gwaruka ni biki ni oser entreprendre donc bakubahuka bijya bafise bakabishira habona mugabo sinzi kuntu byagenze je navyisanze muko nyene amabibandanye uko nyene ni nkuko je nshobora kubana rero turuvye nsanga ndimbo yindi ntara canke mu yindi region ntabizi atavyo nari niteze mugabo ikaba ni ibintu rero yukurakora n'Imana igenda irasunika n'Imana ikisunika yonyene nta buhinga buri mu gusa ubuhinga burimo nukubanza kubakwa kubishira habona kandi je ndazi kugora ko gose bw'u Burundi barafise imigambi nta numwe nta numwe bose barayifise ni bubakwe bakora ibije bafise ama izo ngabirano bazishira habona
zimenyekane nta bindi kandi mugabo kugira zimenyekane ntagenda afise icyizere ngo camufasha padeto ni imyaka 5 si 2014 turi 2011 6 ans. Emery turagushimiye cyane kuba witaze ubutumire bwacu ukatuganiriza ibitari bike. Ego murakoze cyane Audrey, ndayagushimiye nawe cyane. Bakunzi ba Arcos TV turabashimiye kwa mwadukurikiranye. Twari kumwe na Emery niyo nkuru arongoye entreprise Tericom ihingurira ingwa mu Burundi, akabatumira mwese kubandanya mubatera intege mu gushikana ingwa zabo mu gihugu cyose atari mu ntara ya Gitega gusa. Murakoze na butaha.